ndabaramukije rwose inshuti zanje mumeze gute mumeze neza. Ah, hari impamvu nshatse gufata kano kavideo gatoya. Aka ndakageneye abarundikazi bari muri Arabia Saudite. Impamvu ndakageneye abarundikazi bari muri Arabia Saudite ni kubera ko aribo tubana kandi nibo bantu nkora cane mfasha, nibo bantu dukorana. Hariho umurundikazi umwe afise ingorane zo kudahembwa, amaze amezi 5 arambabarira aza kunyumva sitamuvuze izina kandi nta kiganiro ciwe nkoze, mugabo ngomba nkebura abandi bantu. Amaze amezi 5 adahembwa, nimba atari amezi 7. Uyu yaramaze kontra, maze kontra umubose wiwe amwimurira ku yindi nzu kubera ingorane z'uko atamuhembye amezi 5. Twaraganiriye, tumaze indwi tuganira kugira ngo ndamufashe. Twageze ahantu mbona nshobora kumufasha kugira ngo ahembwe amafaranga yongera aronke ID, kuko na igama umusharabu irangamuntu mu kirundi, kuko nayo yaraheze. Yaciye avyanka ngo kubera ngo ibintu vyongo vyaba bigiye hanze, ngo mama ngo yoca ngo aturubura, ngo yosara, ngo mama ngo yoca agwara. Abwiye ati ko ndavyumva, ntushaka kubabaza mama wawe kugira ngo kumbure nyene ntagire ingorane, ariko hari ikintu gikomeye cane ngomba kubabwira. Kuko si ubwa mbere ndabibonye aho umuntu atinya gukora ibijanye n'ubutabazi, kwitabariza, avuga ngo ntashaka ko bimenyekana. Ibaza umuntu yemeye guheba amezi 5 kugira gusa ngo nyina ntavyumve na basaza biwe ngo boca bamererwa nabi. Ubu amezi 5, hafi inusu y'umwaka watunetse, urumva ico arico? Mfise mirimo aya mafaranga ariko bagusabira kandi bakayaguha amushuwa, bivanye n'ivyo twari tumaze kuganira. Mugabo tubicisha mu kiganiro kugira ngo ndabikore uko nama ndabikora, ko nije nzi uko ndabikora, mugabo ugaca uvyanka. None mw'ico gihe ntiwumva ko hari akantu nama mvuga ubujuju? Sindi umunyabwenge nanje ndashobora kugira ubujuju umwanya umwe, ariko ubwo n'ubujuju, kuko amezi 5 wakoze uruha wa muruhonzi ugakorera ubusa, ubu ukabugeza ahantu atana cangombwa ufise, warugeze aho utabarizwa ugahembwa n'ukuri. Ubu rero ari mu myaka nk'itatu, kuko yariyongeyeko inyuma yo kumara kontra. None arasa yuko tumwishuriza kugira ngo ya mafaranga yaronke. Ubwoba, isoni, canke ngo vyohungabanya umuryango. Censhi ndamubwira ati rero nimba udagomba ko tubikora nkuko nsanzwe ndabikora, reka tubireke. Aca ahitamwo guheba ayo mafaranga aba ngo ndayahevye. Bantu munkurikira, igituma ngize kino kiganiro nshaka ko kitamara iminota 10 yonyene nca mpagarika. Aha mwovugisha ukuri ko hari ubujuju busumba ubwo? Muvugishije ukuri, hari ubujuju busumba ubwo? Guheba amahera kubera gusa kwanka ko tubicisha mu nzira twama tubicisha ngo tugutabarize. N'umuntu yavuye mu Burundi asafishijwe n'ikigo, ntirirwa mvuga kuko ntibikenewe, mu buryo bwemewe n'amategeko, ari muri kontra. Umubose wiwe yamushize ku wundi muntu, mugabo n'ubu aracyamwanditseko nubwo kontra yaheze. N'ibindi vyose, kuko ndinze mvuga ibi hari ibindi vyabanje kuba imbere kugira ngo tugere kuri step ya nyuma.
ubusanzwe nuko iyo ndiko ndafasha umuntu tubanza kuganira nkaraba yuko ari ibyo twokora tutinze gukora ikiganiro mugo iyo bibaye ngombwa gukora ikiganiro hanyuma nkaheza nkabikora nkuko nama ndabikora. Rero za muragerageza mumenye yuko muruha ntimusamare kandi ntimutwarwe n'amarangamutima ngo mwibagire umuruho mwagize ngo muge kwiyubahisha cane isoni wa muco wacu uwo birumvikana ngo ababanyi boca bavyumva ngo hari n'abantu bose ngo batazi ko mfise ingorane ngo boca babimenya uhisha ubwari nyoko ntiwarama kandi baca umugani mu kirundi ngo uwucikiye ntaba agihisha amabere. Inkumi ntiwopfa warabonye ibere ryayo mugabo nacikire canke avyara umwana wa mbere asigara ayishira hejuru mu kumwosa kuko nta aba agihishiye kaba kabaye kaba kameze kuba. Nawe rero ushikiwe n'ivyago reka kugira ndagusobanurire mu vyumve, ushikiwe n'ivyago nta mpamvu yo kwinyegeza kandi bamaze gushirwa n'ivyago ntibobora gutabaza ngo ni kubera ngo baza guca bamenya ngo ivyagushikiye vyose reka babimenye nyene kuko nibo bashatse ko babimenya. Kumbure mvuze gutya ndumva umenga yoca avuga ngo ndamurenganije mugabo igituma mvuze gutya n'igiki nta mezi 5 yohera uriko urakora utarahagarika akazi bataguhemba. Nawe unkurikiye nibamara ukwezi kumwe amezi 2 amezi 3 amezi n'amezi 5 kuduga utarahemba ntuzohembwa. Ukwezi kumwe urashobora kuvumiriya ariko mugiye mu kwezi kwa kabiri ushoboragarika akazi ukavuga ati banza umpembe aba ari amahera makeya ashobora kuguhemba iyo utuze nk'amezi 2 asha guhemba ukwezi kumwe mugo umaze amezi 5 ashobora kuguhemba. Rero reka ndababwiza ukuri za muraca ubwenge mumenye ko ngaho mwagiye guhangayika ntimutinye aho shakiyambuye aho kaba kabaye iyo se n'imigani ishobora kumvisha ko ibintu vyamaze kuba vyabaye ntacyo ugihindura bishire hanze. Rero yari inkebuzo gusa ndabaha nk'abo tubana kuri runo rubuga rwa rubatabariza ntimukaze muratinya gutabaza akati point wa muco wacu uratuma mwicwa n'inzara nyoko buja kwimingya kihangana ndashonje mugabo ukihangana ngo ntibobitora abandi bakabona kamera iri harya ngo irikira baraba kamera irakurya uriye indya none yo kujana kuri office ngo nabonye ariko ararya vya na office yashoboza ati none wamuzanye ntarye ngira n'ukuntu yishura. Hariho ibintu mwe mugira ubwoba bw'ubusa mugabo n'umukoresha wanyu atogenda kubarega ntiheza gukorega ngo wariye azanye kamera kya n'igikangisho ahubwo uca ugenda imbere ya kamera ukajya uyiraba utwenga unayereka gutya urabishamo kubyo aje kuraba muri kamera avuga ati ujya ni mugirimo ati n'umusazi urabona ibintu yari yagiye abona ko uwo ariko urabikora umwereka nyine kutayitinya aca ayikura kuko imutera kubabara mu mutima umutima ukamurya aca ayikura ntigumaho none uratinye kurya ngo hari kamera ni iki tinya gukubita umwana kubera ari kamera tinya konona ibintu kubera ari kamera mugabo urya kubera ari kamera ibone kurya mbere azoca abona n'inda yawe aho igera ibiguhaza azabikuzanira aho mutinya mwe mutinye iki. Turafise umuco wo kubaha iyi n'ingabire y'abarundi ndabizi n'umuco kwicisha bugufi kubaha nandi ukumumbona ndabisubiyemo ndamaze no kubivuga je ndubaha kandi icisha bugufi kandi mfise isoni ndi mu bwabo b'abantu bagira isoni ivyo kandi ntimubinzize nikomeze. Hari igihe ntinya no kuraba umuntu mu maso kandi n'umuntu w'umushinga ntahe tinya kuraba umuntu mu maso ndaba hirya nkumva nyene gushinga ijisho umuntu biragoye kuko je igihugu mbayemwo umuco wabo ni kuraba umuntu mu maso muriko muravugana murabana gutya n'umugore arakuraba uri umuntu w'umugabo ntagutinya uwo muco je ntawo mfise birangora mugabo ndagerageza kubera ko ariko hameze mugabo umuco rero wo kubaha isoni ubwoba
muze murawucikako. Hariho nigeze kumva Denise Nkurunziza mu minsi heza avuga ati isoni ni umudayimoni mubi. Denise Bucumi Nkurunziza yavuze ati jewe nkishika ku butegetsi n'umugabo wanje Nkurunziza ataritaba Imana, nasenze Imana ndayibaza ndayisaba ukuntu yonkuramwo isoni. Ati sinumva ukuntu nohagarara canke nkicara imbere y'abantu nkabigisha nkabaganiriza abantu benshi atabwoba ata soni. Ati vyarangoye cane kugira ngo mpagare imbere y'ishengero mw'isengero nigishe canke imbere y'inama nshikize iciyumviro. Ati rero isoni ni umudayimoni mubi. Yaradondaguye ibintu isoni zagiye zimutesha, ibintu zagiye ziramukorera bitari vyiza, hanyuma ziza guhera. Hanyuma azigereranya n'umudayimoni mubi kubera yabonye ivyo yabayemwo mu gihe yari akizifise. Sinovuga ngo abarundi dufise umudayimoni mubi rero, ni umuco. Umugabo ni kuza tugerageza gutsinda uwo mudayimoni azanana mu muco wacu. Nta kibazo. Ibi vyuko mu minsi yeze nabahaye ka audio ngaha ka video, umukobwa arira uriko urantukira indya, ngo indya kweri uriko urantukira indya, ngo twebwe iwacu ngo turafise indya, ngo umumizirima ngo ntatukanira indya, arira. Urya n'umudayimoni mubi. Timba murabane mu maso ntimubatinye ntaco bazobagira. Nuko rero kwari kubakebura ko hariho abantu bemera bagapfa, ngo bakemera gupfa bakicwa n'inzara canke bakicwa ngo kugira isoni gusa, za soni bafise, urumva, bakemera bakicwa n'inzara, abandi bagapfa bagahamba. Isoni zirica. Uwundi ngaha hari uwavuze ngo umwana yamuzaniye ngo ibintu vy'uburozi, aramuhata ngo nywa kubera isoni no kubona ngo basubije aranywa uburozi. Tambwira ati wanyoye ngo nashaka ngo uze kuca ngo mvugira ngo abone ko nari bifise umvugira. None iyo uca upfa siko wasanze ari uburozi budaca bwica ubwo nyene? Iyo uca upfa vyari kugenda gute? Nari kukuvugira wapfuye ariko mvuga bujuju. Ati sawa ndakuvugiye rero. Yarashoboye kwivura ngo anywa mukoyo, yarabivuze ngaha mwaravyumvise, ngo aridahwa ibitungurusumu n'ibindi, hanyuma bigenda neza. Aratora akamitende. Rero za murareka isoni zirica. Niwakomeza ugira isoni zizokwica. Hariho uzovuga ngo natimvye ndabikora kugira nyene simaramare canke nari nagize isoni ndabikora. Uhejeje kubikora uca upfa, hanyuma kaseti biheze. Murumva ko ari ibintu bibi. Murakoze rero, yari inkebuzo. Mwumve ko kwemera guhomba amafaranga kubera ubwoba canke isoni bibabaje. Za murarinda, abarabu ntibabakunda kandi ntibabatinya, ariko murabanye ukamukorera akazi ntavyo kumwubaha kumwubaha akeneye ko umukorera akazi. Niba mukorera akazi neza muzobana neza. Ndabashimiye rero kandi ko mwashoboye kubana nanje. Ubu uyu munsi igenekerezo rya 18 ukwezi kw'indwi 2025, nongereje inguvu zo kubafasha kuri vya bikorwa vyo kubatabariza kubera yuko telefone yagize ikibazo, ariko narose iyindi kandi iyo narose none ntiyari yabaye neza, mugabo iyindi yoza ni sawa. Aha rero ndabibutse ko iyo ugomba gutabaza urungika amafoto, ukarungika audio, ugahamagara, ivyo bintu vyose iyo bikwiye, pasiporo, ikigo cakurungitse, nimero za bose wawe, nimero za ofisi yakurungitse, ivyo vyose ubifise, niyo wova ku murongo wasize ubinsigiye nje ndagutabariza kandi biragenda neza. Murakoze.